kuko mbonye wese ababonye ubugingo kandi akazotoneshwa n'uhoraho. Niba ukunda umwami wawe gutoneshwa n'umugabane wawe akazotoneshwa n'uhoraho. Haleluya. Kuko mbonye wese unsanga wese. Murahawe ikaze mu kiganiro cya CANAAN TV, umwami Yesu abahezagire cyane. Turabashimiye bavandimwe ngene muhora mudukurikirana iminsi yose kubw'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa.Yesu Kristo buca kuri no chaîne yacu. Imana ibaheza umugisha mwinshi. Dusenge. Kaze mwe muyera uganiriza umwe wese. Izina ryawe rihabwa icubahiro cyinshi. Turaguhaye kaze, turagutumiye Mana. Mwe mu wawe mwiza azaganiriza imitima y'umwe wese uri kurumviza rino jambo ryawe. Haleluya. Ijambo ryawe ni imbuto itabora mwami. Ni imbuto ugiye kubibwa nawe uvomere kandi ukuze mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndashaka tuganire namwe ijambo rigufi cyane riko umutima wanje yanze mu gitabo cy'imigani igice c'8 umurongo wa 17 na 18 turagenda gatoya. 17 aravuga ngo igice c'8 umurongo wa 17 kunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Haleluya. Kunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka. Abandondera ubudahumeka. Abafite inzara n'inyota yanje. Kunda abankunda. Abankunda ndabakunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Bavandimwe, ndashaka ndababwire, ndashaka ndabasabe, ndashaka ndabasenge, ndashaka dufatikanye twese kugurira gutunga uyu mutima tubwire Imana ngo Mana duhe uyu mutima gukunda. Duhe umutima gukunda Mana kandi uduhe inzara n'inyota zo kukurondera. Amen. Inzara n'inyota zo kukurondera kandi waduhaye isezerano ryiza rivuga ngo abandondera ubudahumeka bazombona. Turafise umwete wo kurondera ibindi kandi ni vyiza pe. Ni vyiza ko dukora, ni vyiza ko turondera, ni vyiza ko turondera imiryango yacu, ni vyiza cyane. Ariko kandi no kurondera umwami wacu ni vyiza kurushirizaho. Ni vyiza cyane kurushirizaho kuruta byose. Kunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka. Abandondera ubudahumeka bazombona. Urifuza, haleluya, urifuza kubona umwami wawe, ndakwifurije kurondera umwami. Abandondera, abanshakana umwete abo bazombona. Ndakunda abankunda kandi abandondera umwete bazombona. Ndakwifurije kurondera umwami wawe, kumuronderana umwete. Turakeneye umwete wo gushaka Imana, turakeneye umwete wo gusenga, turakeneye kugira umwete. Haleluya. Kuko ibindi tubigira mu mwete. Abantu bakora akazi, ukora muri banke, urafite amasaha utondera, uragerageza uburyo bwose, ukora akazi kandi kose. Turafise umwete w'ivyo. Mureke tugire umwete nawo kurondera umwami. Twihe discipline. Tuvuge ngo ku munsi ntegeza gutanga amasaha 2, iminota 30, isaha 2 kuba imbere y'umwami. Kunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Abandondera ubudahumeka. Oh haleluya. Abandondera ubudahumeka. Ndashaka ko tugira umutima kurondera umwami wacu. Ndashaka ko tubwira Imana turemera inyota muri twe. Hariho Zaburi ya 42 avuga ngo kuko impongo ihuzagizwa irondera imigezi ni ku mutima wanje uhuzagizwa kwifuza Mana. Turakeneye kubwira Imana ngo duheze uyu mutima Mana. Uyu mutima urondera Imana, uyu mutima unyoterewe Imana, uyu mutima ushaka munyongaza umwami. Dawudi yaravuze ngo muri Zaburi ya 63 yaravuze ngo umusego utaratambika nzoba ndi maso. Umutima wanje unyoterewe Imana, umutima wanje unyoterewe Imana. Oh haleluya. Tunga umutima unyoterewe Imana, kuko kunyoterwa Imana kwawe, gukunda Imana kwawe, abana bawe abazogukomokaho bazabisarura. Gukunda Imana kwawe, gusenga kwawe, haleluya, uburyo bwo kutindana n'Imana mu buzima bwawe, abana bawe, haleluya, bazabisarura. Ntabwo bavandi mureke ndababwire, ntabwo dutumwanya iyo turiko Imana, iyo duhaye Imana umwanya mu buzima bwacu, niyo vore y'ibyacu, nituma tuvyuka, nituma dukora, nituma turonga, niduha vyose. Mureke ya yindi duha vyose tuyiha umwanya mu buzima bwacu, tuyironderana umutima wacu n'umwete wacu. Murongo 18 yavuze ngo itunga n'icubahiro biri wanje. Itunga mushaka n'icubahiro nije uhora bitanga. Haleluya. N'ubutunzi buramba.
ubutunzi buramba, ubutunzi bw'amaho buva ku mwami wacu. Mureke tumurondere, azaduha iri tunga riramba n'ubutunzi buramba bo n'ubugororotsi. Ntaduha n'ubutunzi gusa, aduha n'ubugororotsi. Itunga n'icubahiro biri iwanje. Icubahiro itunga n'icubahiro abantu benshi nico barondera, biri ku mwami wacu, biri kuri papa wacu. Haleluya. N'ubutunzi buramba. Hariho ubutunzi butaramba, hariho ubutunzi mara imyaka 3 bikaba buraheze, hariho ubutunzi buramba. Nitwahe umwami wacu kibanza mu buzima bwacu, ubutunzi buramba Imana izabuduha. Haleluya. Bo n'ubugororotsi. Amen, amen. Ndakwifurije gukunda umwami wawe. Kunda bankunda kandi abandondera budahumeka bazambona. Hariho umurongo nkunda cyane wa 35 mu gitabo cy'imigani 8:35 baravuga ngo kuko umbonye wese ababonye ubugingo kandi akazotoneshwa n'uhoraho. Niba ukunda umwami wawe, gutoneshwa n'umugabane wawe, akazotoneshwa n'uhoraho. Haleluya. Kuko umbonye wese, unsanga wese, uwambaye ikibanza wese muri we. Haleluya, haleluya. Kuko umbonye wese ababonye ubugingo, ababonye ubugingo kandi uyu muntu akazotoneshwa n'umwami. Urifuza gutoneshwa n'umwami? Yesu mugira inshuti ya mbere mu buzima bwawe. Mukunda umwami wawe, kunda umwami wawe. Haleluya. Mu ikibanza kimukwiriye, mu amasaha mu buzima bwawe. Kunda abantu kandi abandondera budahumeka bazombona. Mu kurondera umwami kwacu harimo isezerano ryo gutoneshwa. Haleluya. Kandi azotoneshwa n'uhoraho, azotoneshwa n'umwami. Amen, amen. Urifuza gutoneshwa n'umwami? Mu kibanza mu buzima bwawe, mu mwanya mu buzima bwawe, reka ganza ubuzima bwawe. Umurongo wa 36 muri kino gice cy'umunani mu migani, ariko uncumuyeko aba yangirije ubugingo bwiwe nyene. Uncumuyeko, umuncumuyeko aba yangirije ubugingo bwiwe. Ntabwo ari Imana aba yangirije, ubugingo bwe aba bwangirije. Uncumuyeko. Imana iturinde gucumura, Imana iturinde, Imana idukure mu mwijima w'ibyaha, Imana iturinde, idukure mu ishayo y'ibyaha. Uncumuye ko aba yangirije ubugingo bwiwe ubwiwe. Urifuza gutoneshwa n'Imana? Urifuza ubuzima bwo gutoneshwa n'Imana? Yigira uya mbere mu buzima bwawe. Yavuze ngo umbonye ababonye ubugingo kandi uyu azotoneshwa n'umwami. Hari ijambo nasoye mu gitabo cy'imigani igice cya 29, igice cya 29 umurongo wa 26 haravuga ngo benshi barondera gutoneshwa kuganza, benshi barondera gutoneshwa kuganza, ariko ukuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Benshi, ndasubiremo, benshi barondera kwitonesha kuganza. Iyi ni ingwara abantu benshi bagwaye, kwitonesha kuganza. Hari bamwe bitonesha bariko barateranya abandi, hari bamwe bitonesha bariko baricisha abandi, hari bamwe bitonesha bariko bahamba abandi. Hano Salomo umwanditsi mwiza w'ijambo ry'Imana yavuze ngo benshi barondera kwitonesha kuganza, ariko ukuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Ukuroranirwa k'umuntu, ukuroranirwa k'umuntu kuva ku Mana. Urifuza kuroranirwa mu buzima bwawe? Imana ikibanza mu buzima bwawe, aganza ubuzima bwawe, yiha umwanya. Urifuza kuroranirwa? Nta muntu n'umwe kuri iyi si adashaka kuroranirwa. Umuntu wese arifuza kuroranirwa. Ari umudandaza arifuza kuroranirwa mu byo kudandazwa. Umuntu we abavuga ubutumwa turakeneye kuroranirwa. Ikintu cyose umuntu wese uri kuri iyi si arifuza kuroranirwa. Umva ndakubwire, isoko yo kuroranirwa kwawe ni Kristo Yesu, mwana w'Imana zima. Niba wifuza kuroranirwa, niba wifuza gutunga urugo ruraraniwe, urugo rwuzuye umunezero, rwuzuye amahoro, heza Yesu kibanza, abe aganza, abari waganza mu rugo rwawe, aganze mu kazi kawe, aganze mu buzima bwawe. Nimba wifuza kuroranirwa, yavuze ngo nkunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazombona. Haleluya. Yavuze ngo umbonye wese abonye ubugingo kandi akazotoneshwa n'uhoraho. Aravuga ngo hano ngo benshi barondera kwitonesha kuganza, ariko kuroranirwa kuva kuhoraho. Amen. Urifuza ubuzima buroraniwe? Urifuza kuroranirwa mu buzima bwawe? Rondera umwami wawe, ni utanga kuroranirwa.
niwe utanga amahoro akwiriye, niwe utanga umunezero. Haleluya, aratanga ariko mwana ndagushima Yesu ko waduhaye, Mana ndagushima ko waduhaye Yesu. Yesu araduha kuroranirwa, araduha umunezero. Ntabwo tunezerwa kubyo dufise, ntabwo tunezerwa kubyo oya, tunezerwa icyo twagizwe abana. Yama yaduhaye umunezero udashingiye kubyo dutunze. Oya. Urifuza kuroranirwa mu buzima bwawe, Imana niwe soko yo kuroranirwa, ikibanza mu buzima bwawe. Kunda bankunda, abandondera budahumeka, kuroranirwa n'umugabane wawe. Nzobaha kuroranirwa, nzobaha gutoneshwa. Haleluya. Nzohabwa gutoneshwa, bazohabwa amahoro, bazahabwa umunezero, bazohabwa kugubwa neza. Umwami Yesu aguhe inzara n'inyota byo gukunda umwami wawe. Abandondera budahumeka, uyu mutima wo kurondera umwami wawe budahumeka, ndagukwifurije, ndagusengera. Haleluya. Gutotahara n'umugabane wawe, kuroranirwa n'umugabane wawe. Reka ndangirize muri Zaburi. Haleluya. Reka ndangirize muri Zaburi ya 92. Reka ndangirize muri Zaburi ya 92 umurongo wa 12. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isendereye Lebanon. Azototahara. Haleluya. Abagize umwami wabo, abahaye ikibanza umwami wabo mu buzima bwabo, aba bama batotahaye, nibatotahara kubera batotahara kubera umwami wabo atotahaye. Yama yabahaye gutotahara. Umugororotsi azototahara, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isendereye Lebanon. Abatewe mu ngoro y'umwami wacu bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Abatewe mu ngoro y'umwami, abatewe mu ngoro y'umwami, sifa kwa Yesu, bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Urifuza gutotahara mu buzima bwawe, urifuza gutunga ubuzima butotahaye, urifuza kubaho mu buzima bunezerewe, urifuza kubaho mu buzima bunyuzwe, ubuzima bunyuzwe, kunyugwa naho ugeze, kunyugwa n'ibyo ufise, urifuza ubwo buzima. Ha Yesu ikibanza mu buzima bwawe, aba ari waganza, umuheza umwanya mu buzima bwawe, umubwire ngo Mana ndemera inzara n'inyota zo kugororoka, ndemera inzara n'inyota zo kubana nawe Mana. Ubuzima bwanje buzaba ari ubuzima butotahaye, buzaba ari ubuzima bwuzuye ubwiza, buzaba ari ubuzima bwuzuye amahoro n'umunezero. Mwami Yesu aguha inzara n'inyota zo kwirondera. Abandondera budahumeka bazambona, abandondera n'ubudahumeka, kandi umbonye abonye ubugingo kandi akazotoneshwa n'umwami. Hariho abantu benshi barondera gutoneshwa hirya no hino, gutoneshwa kwacu kuva ku Mana yaremye ijuru n'isi. Data, mu izina rya Kristo Yesu, izina ryawe rihabwa icubahiro, uduhe inzara n'inyota zo kubana nawe. Salomo yavuze ngo kunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazambona. Turifuza kukubona mwami, nuduhe n'inzara n'inyota zo kugororokera, zo gukunda, zo kukurondera Mana. Haleluya. Abandondera ubudahumeka bazambona. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.